iyo uganiriye n'abantu benshi na cyane cyane abantu b'ibicocoro cyangwa abantu b'abakambwe mu bisata bitandukanye, barakubwira yuko ushobora gutangura ikintu kubera kugikunda gusa ukagikora ariko tacu kitezemo, inyuma y'igihe kanaka kubera ukwitanga no kubikora neza gusumbya abandi, ugasanga ibikorwa byawe biributswe gushika naho bishobora kugutunga bikanakuganisha ku kuba umukire, mbere ukava mu bakire ahubwo ukitwa umugwizatunga. Ni ibintu byinshi abantu bakora gusa bashaka kunezereza imitima yabo, nko gukina umupira, kuririmba, gukina komedi n'ibindi bitandukanye, ariko hakabaho n'umwuga wo gukina amareresi cyangwa gukina amafilme, aho bamwe babitangura ari ukwinezereza gusa ariko bikaza kurangira bibabereye inzira nyayo yo gushika ku iterambere no kuronka ubutunzi butagira uko bungana. Gukina filme ni umwe mu myuga benshi usanga bifuza kuyijamo bivanye nuko ari rumwe mu ruganda rw'imyidagaduro runezereza uwubikora rukanezereza ababikorera, eka mbere hakaba harimo n'amafaranga menshi haba mu bihe byahise ndetse gushika n'uyu munsi bikaba byararushirijeho kuba byiza muri iyi myaka ya vuba, inyuma y'umwaduko w'ikoranabuhanga riteye imbere by'umwihariko mu bihugu byateye imbere mu gukina amafilme ndetse no kuyatunganya neza. Ibi ari nabyo bituma usanga benshi mu bakinnyi basanzwe bazikina, abazitunganya n'abandi batandukanye bafite aho bahuriye na filme baharurirwa amamiliyaridi menshi atagira uko angana. Benshi barajya gukina filme babikunze, ariko hariho n'abandi babona yuko babitanguriyemo babironsemo amafaranga nabo bakabijamo bakurikiyemo amafaranga ariko ntibayaronke. Kuri uyu ariko byose byarajanye kuko yatanguye filme ayikina nko kuryoherwa, mu nyuma biza kumubera inzira nyayo imuganisha ku kuba umugwizatunga. Benshi muramuzi, hariho abakuze bamubona muri filme na cyane cyane iziswa gasobanuye, abandi bakuze bamubwirwa n'abandi bana iwabo bafise amateleviziyo. Uyu afise izina rikomeye cyane mu isi ya sinema canke muri filme zizwi cyane nk'iz'ibikorwa canke action movies. Uyu azwi cyane nk'umwe mu bakinnyi bakinnye amafilme arimo amasena ateye ubwoba cyane ndetse gushika yaho bishobora no kumuteza ingorane. Muramuzi mu gukina kw'iyo amafilme yagiye akora ibikorwa bitandukanye, hari n'ibyo yakoze bisaba gukoresha ibihimba by'umubiri byagiye binatuma akomereka kenshi, aravunagurika bimwe mu bihimba bigize umubiri wiwe. Ikindi kandi ni uburyo yakina akavangamo n'ibikorwa bitwengeje byamugize umwe mu byamamare bikomeye gusumbya abandi bakinnyi ba sinema mu mateka y'isi, kubera ukungene yakora ibikorwa byiwe atari nk'uko abandi bose babikora. Atagukekeranya wamaze kugira icyiyumviro c'uwo tugira tuvuge uyu munsi. Benshi bamumenye nka Jackie Chan, yabaye umukinnyi w'amafilme, aba umudirector w'amafilme ndetse aramenyekana ku rwego rw'isi. Benshi bamuzi nka Jackie Chan ariko yitwa Chan Kong-sang, yavutse ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kwa kane mu mwaka 1954, avukira Victoria Peak ni muri Hong Kong mu gihugu cy'Ubushinwa. Nubwo bidakunze kuvugwa kenshi ariko yarabanye n'umugore witwa Feng Jiaolin. Uyu rero babanye mu mwaka 1982. Jackie Chan akaba afise umwana witwa JC Chan ndetse benshi bavuga yuko ari umwe rudende, ariko hariho n'uwundi witwa Etangi Shoklam. Jackie Chan afise abavukanyi aribo Fang Shide, Yulan Chan, Fang Shisheng ndetse n'uwitwa Gilan Chan. Jackie Chan yakunzwe mu mafilime atandukanye harimo nka Karate Kid, aho yakinanye n'uwitwa Jaden Smith, n'umuhungu w'umukinnyi w'amafilime akomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Will Smith, ndetse yarabonekanye muri Shanghai Express, Spy Next Door, Project A ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye zakunzwe n'abatari bakeyi tuza kugaruka ko uyu munsi. Ni umukinnyi yaranzwe n'ibitangaza byinshi mu mafilime yiwe, na cyane cyane yuko ari amafilime yarakunze gutwenza agakundwa n'abakiri bato eka n'abakuze. Jackie
Jackie Chan ni umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane kubera gukina filime zitwengeje na cyane cyane agakora ibintu bikomakomeye nko gusimba ku ma etaje, gusimba imiduga iri kwiragenda n'ibindi byinshi ubona bitopfa gukorwa n'umuntu uwo ari we wese. N'ubu ibi byose yabikora ariko hagiye haberamo n'impanuka zikomeye ku buryo kenshi yagiye ajya no mu bitaro, ibintu byatumye benshi bemeza yuko ari mu bantu bakora ibyo bakunda. Izo mpanuka zose Jackie Chan yagiye aragira mu gukina amafilime kwiwe, hariho aho byagiye biramuhungabanya ariko akabirengera akabandanya gukina izo filime. Rimwe Jackie Chan yarakunda gutumira abantu barimo abaparteneri biwe cyangwa abafatanyabikorwa biwe, akabereka ibikomere bitandukanye, harimo n'igikomere kimwe yari afise mu mutwe yashobora kwinjizamo intoki. Ibyo rero yabikora abinyujije ku biganiro ku mateleviziyo atandukanye. Jackie Chan nawe yakuze nk'abandi bana bose, ariko igihe yari afise gusa imyaka 7 ababyeyi biwe bamusize i Hong Kong, nuko bobo bahunga ubutegetsi bw'abakomuniste bariho muri ico gihe baja kwibera muri Australia bakorera ambasade y'abanyamerika, nuko Jackie Chan asigara i Hong Kong. Jackie Chan yabaye umwe mu bakinnyi baranzwe no gutera imbere mu bikorwa byabo na cyane cyane byo gukina amafilme. Gushika ubu ari mu byamamare byakunzwe cyane ku isi yose, aho yagiye aratumirwa mu mahiganwa menshi atandukanye, mbere menshi akayaronkamo ibihembo nka American Choreography Award yabaye mu mwaka 2002, Asian International Film Festival and Award yabaye mu mwaka 2015, ndetse n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye yagiye aronka, aho no mu mwaka 2016 byavuzwe yuko agomba ahabwe igihembo cya Oscar, kimwe mu bihembo bikomakomeye mu ruganda rwa sinema. Jackie Chan yarakinnye ndetse yegeranya ubutunzi buvuye mu masinema n'amafilme gushika yaho muri uyu mwaka 2025 mu kwezi kwa gatanu hasohotse urutonde rw'abakinnyi 10 batunze amafaranga menshi gusumbya abandi mu ruganda rwa sinema muri uyu mwaka. Jackie Chan akaba ari we yabaye uwa mbere mu bafise amafaranga menshi, akaba harurirwa mu miliyoni zirenga 557 z'amadolari y'abanyamerika. Uyu yaramenyekanye cyane nk'uko nariko ndabikubwira mu mafilme yo muri Hong Kong, ndetse arinjira no muri Hollywood abicishije muri Rush Hour, Kung Fu Panda ndetse na Karate Kid. Akaba azwiho kuvanga inguvu ndetse no gutwenza, akaba umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane. Igikundiro ciwe akakibyaza umusaruro, akaba yaratanguje imigambi myinshi y'urudandazwa, harimo kwamamaza ibidandazwa ibindi bitandukanye. Naho afise amafaranga angana gutyo, aheruka gutangaza yuko amafaranga yiwe ngo atifuza kuyasigira umwana wiwe w'umuhungu bizwi yuko ari we azwi n'amategeko, ahubwo ngo akaba yifuza yuko amafaranga yiwe yohabwa imiryango itabara imbabare canke abakene gusumbya abandi mu gihe azoba yapfuye. Ibi byaratangaje abantu benshi, aho bamwe bavuze yuko atifuza gufasha umuhungu wiwe, na cyane cyane yuko bivugwa yuko ari we wenyene afise mu buryo bwemewe n'amategeko, ngo ariko akaba adashaka kumuraga itunga ryiwe nk'uko umubano wabo wagiye uraba mu tubazo. Ubwo yavuga yuko ubutunzi bwe atazobusigira umuhungu wiwe JC Chan, ahubwo ngo azobuha abakene gusumbya abandi. Ibi yabitangaje ubwo ariko araganira n'ikinyamakuru cyitwa Republic World, aho yariko avuga ku bijanye n'umubano wiwe n'umuhungu wiwe JC Chan, umubano wakunze kubonekanamo utubazo tutari dukeyi, na cyane cyane yuko bivugwa yuko umuhungu wiwe yamunaniye aho yamaja mu gasho. Ibi rero bikababaza umuvyeyi wiwe Jackie Chan. Umunyamakuru amubajije ukungene yumva inyuma y'igihe kinini ariko arakina amafilme yamwinjirije amafaranga menshi arenga kure imiliyoni 550 z'amadolari y'abanyamerika, kandi yaravukiye mu muryango ukenye, yaciye amwishura amubwira yuko ngo igihe Jackie Chan yatangura gukina amafilme ntiyarazi yuko ashobora kuzomwinjiriza amafaranga menshi, kuko yanatanguye kubikora abikunda gusa atitaye ku nyungu bizomuha canke ikizovamo kijanye n'amafaranga. Hanyuma bamubajije kuco yiyumvira ku butunzi bwiwe igihe azoba atakiriho, ko yiyumvira ko ubwo butunzi bwiwe yobusigira umuhungu wiwe, yaravuze ati ndizera ko umuhungu wanje ari umuntu yoshobora gukorera amafaranga yiwe ku giti ciwe, ntakeneye imfashanyo yanje, ahubwo ninapfa ubutunzi bwanje nzobugabira imiryango ifasha ndetse itabara imbabare, kuko hariho abantu benshi ku isi bakeneye gufashwa, ariko umuhungu wanje wewe ntari mu bantu bakeneye imfashanyo. Ibi Jackie Chan amaze kubitangaza, abantu benshi ntibabyakiriye kumwe. Bamwe bakiyumvira ukungene adashaka kuraga itunga ryiwe umwana
umwana wiwe w'umuhungu. Jackie Chan ico gihe yari afite imyaka 38. Mu mwaka wa 2018 yarigeze kuvuga yuko se wiwe Jackie Chan ngo amwima amafaranga. Ico gihe abantu barabitwenze ariko ntibanabyemera, bakavuga yuko ari ukwambika se ibara, na cyane yuko babona afise amafaranga menshi. Gusa gushika aho Jackie Chan amaze gutangariza ibi, benshi batanguye kuvuga bati wa muhungu burya ntiyarira busema. Bamwe mu batangarijwe n'iyo ngingo Jackie Chan yafashe harimo icyamamare akaba n'umugenzi wa Jackie Chan ariwe Will Smith, asanzwe ari umugenzi we cyane. Abinyujije kuri Instagram stories, Will Smith yaciye yandika ati: Jackie muvandimwe, urabizi ndagushigikira muri byinshi, ariko iyi ngingo siyo niwisubireko. Si Will Smith gusa wagize ico atangaza kuri ino ngingo ya Jackie Chan, na cyane yuko umukomediye canke babandi bakina inkuru zitwenza Kevin Hart nawe yavuze ati: naje papa wanje afise ubutunzi nk'ubwa Jackie Chan yohava yanka kubinsigira ndabizi. Naho bastari bagenzi biwe batangaje ibyo ariko ntibyahinduye ingingo ya Jackie Chan. Mu mwaka wa 2024 hagiye harakwiragira hirya no hino amakuru avuga yuko Jackie Chan yoba arembye ndetse ngo yoba arwaye indwara y'umutima, mbere yuko ngo biri mu byatumye abatakiboneka muri ico gihe mu bantu benshi. Haza n'ayandi makuru avuga yuko Jackie Chan yamaze guhagarika gukina amafilme. Aya ariko yaje akurikira yandi yavuga yuko yoshobora kuba yaranitabye Imana, ariko umuryango wiwe wari wece wihutira kuvuga yuko ari amakuru y'ibinyoma. Inyuma y'igihe rero kitari gitoyi Jackie Chan atabonekana mu bantu benshi, byatumye havugwa amakuru yuko amagara yiwe atifashe neza. Yarasubiriye gutangaza abantu benshi ubwo yabonekana mu gihugu cy'Ubufaransa ariko yitaba inkino za Paris Paralympics. Izi nkino akaba yaranazitwayemo itoroshi y'urumuri rutangurira zino nkino. Ni mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru, Jackie Chan w'imyaka irenga 70 yavuze ku byari ko biramuvugwa ko atanga umuco agira ati: nkuko mwabibonye ndameze neza, nta ndwara nimwe ndwaye ku buryo kumbure ntanibuka n'igihe noba mperuka kurwara canke igihe mperuka kwa muganga. Amakuru yuko ndwaye umutima siyo namba na gato, amakuru ntatangaje je ubwanje, muze murayafata nk'ibihuha. Abayavuga abonyene bayavuga biba bivanye n'inyungu kanaka babifisemo, muze murabihoza. Igihe yabazwa ku kijanye nuko yoba yaramaze guhagarika ibijanye no gukina amafilme, yaciye yishura ati: oya sindahagarika, ubu tuvugana ndiko ndafata n'amasanamu ya filme nshasha. Bivuze ngo sindahagarika, ariko nihagera ico gihe muzobimenyeshwa, nzobibabwira. Nari nabikubwiye ubwa mbere, Jackie Chan ari mu bantu bakinnye filme ndetse berekana yuko bihariye, berekana yuko atameze nk'abandi bose. Mu gihe filme nyinshi z'ibikorwa biteye ubwoba bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse bagashiramo ivyo bita mise en scène, kuri Jackie Chan wewe suko byagenze. Hafi y'ibice byose bibonekana muri filme nyinshi yiyandikiye akanazikina ndetse akanazirongora. Jackie Chan yaba yabikoze mu buryo atari ubwa mise en scène, mbere naho byashika bikamusaba kuvunika, gukomereka, gusha canke kubisubiramo inshuro nyinshi, imwe canke zirenga. Ngo yarashobora kubikora n'inshuro 100 kugira ngo ako gace kagende neza. Reka nkubwire zimwe muri filme zirimo ibikorwa canke amasena akomeye, ibyo bita stunts, Jackie Chan yakinyemo bikaba byaramusizemo imvune zikomeye ku mubiri, ku bihimba byo bitandukanye by'umubiri hakaba hibonekeza ibikomere, ndetse bikaba byaranashoboka yuko yonahasiga ubuzima akitaba Imana. Ibi rero ariko yarabirengeye, ibikorwa byiwe abikorana umutima wo kubikunda no kwitanga. Reka duhere kuri filme yiswe Police Story. Iyi filme yayigiriyemo ibyago bitagira uko bingana, harimo gukwepa ibyapa, ibisigarira by'ibiyo by'imiduga byamenetse n'ibindi bitandukanye. Mu gice giheruka cya filme yo mu bwoko bw'amaseri ya Police Story, Jackie Chan akinamo yitwa izina rya Chan, aho bariko yiruka inyuma y'umuntu umwe mu bagize akagwi k'ibisuma. Gusa Jackie Chan bikaza kumukomerera inyuma yaho kino gisuma kirasiye umushoferi wa bisi yicarwamo mu bice bibiri, ndavuga hasi no hejuru. Icyo gihe Jackie Chan yaciye asimba hejuru ya bisi yari imaze guta amerekezo, igenda iragonga ibintu mu buryo budasanzwe kandi byari gushobora no konona ubuzima bwiwe, na cyane yuko Jackie Chan yari hejuru y'iyo bisi. Ibyapa byo mu mabarabara, ibisigarira by'ibiyo by'imodoka byamenaguritse ndetse n'izindi modoka nyinshi zari mu mabarabara byarateje akajagari kadasanzwe, bituma Jackie Chan ashaka uko yosubira mu muduga aciye mu idirisha ryari ryamenetse. Inyuma yo gushika muri bisi kandi Jackie Chan yaciye atangura kuyitwara, atangura kugonga imodoka ibitwaye wa musuma, mu nyuma akabona kuyiparika ahantu hameze neza hatekanye. Ibi navyo byarahatswe kumukwegera ubwo ariko akina iyi filme ya Police Story.
Muri iyi filime nyene ya Police Story yarahiye ku buryo budasanzwe. Ni filime yatanguye gukinwa mu mwaka w'1985. Iyi filime ikaba yari yuzuyemo ibyago bitagira uko bingana kuri Jackie Chan. Mu gice cyayo cya kabiri, Jackie Chan yakinye mu mwaka w'1986 umupolisi ariwe Chan Kakuyi nk'uko aba yitwa muri no filime, yiruka ku nkozi z'ikibi hanyuma akagwa mu bintu atazi yuko byari bihari. Jackie Chan agwa ku runtu rw'uguma rusa n'urusharijwe n'amatara menshi yo ku Noel. Mu gihe anyerera kuri ico cuma kiba kinashushe, Jackie Chan acasha mu maboko agakwega itara akagwa mu biyo. Kubw'amahirwe ikiyo agwamo ntikiba ari icyanyaco, gusa aravunagurika na cyane igufa ry'igisusu mbere n'ayandi magufa abiri yo mu ruti rw'umugongo. Iyi nayo nimwe mu mvune zari gushobora kumutera ubumuga bwari gutuma adashobora kubandanya akina iyo film ndetse akaba na paralize. Tukiri ko turavuga ibijanye n'ugusha kwiwe, tujya ku yindi filime yitwa The Legend of the Drunken Master. Iyi nayo yarahatswe gusha na cyane yuko byamusabye yuko agendera hejuru y'amakara ariko araka. Muri no filime yo mu mwaka w'1994, Jackie Chan aba ariko arakina ashobora kurwana mu gihe yaborewe, gusa mu gihe abarwana n'uwitwa Ken Lo. Uyu rero atera umugere Jackie Chan akagwa mu mucanwa waka cyane, hanyuma akawugendamo nk'uwavura asubira inyuma gushika awuvuyemo. Igitangaje gusumbya muri no filime nuko Jackie Chan ngo bwa mbere atashimye uko byagenze, nuko akabasaba yuko bosubira kubikina aca hejuru y'umucanwa kuko ngo yabona bitari ko bigenda ku muvuduko nk'uwo yari yifuza, aca asubira kugenda muri uwo mucanwa nk'uko yari yabikoze. Iyindi filime yari iteye ubwoba kuri we kandi yanamugizeho ingaruka zidasanzwe ni filime yavunikiyemo igufa ryo mu mutwe ndetse bikaba ngombwa yuko banamubaga ubwonko. Ubwo ariko arakina filime yitwa Operation Kanda igice cya mbere mu mwaka w'1986 muri Yugoslavia, aho yabwirizwa gusimba ava ku rukuta rw'ingoro y'umwami agasimbira ku ishami ry'igiti cyari hafi aho. Muri ico gikorwa canke muri iyo scene, Jackie Chan aharura nabi nuko agasimba imbere gato y'igihe cyari gitegekanijwe, afashe ku ishami ry'igiti rikajana nawe, nuko rikaza no kumucika agakoroka akagwa agakubita umutwe hasi ku mabuye, mbere agace kibuye kakamwinjira mu bwonko bigatuma avira amaraso imbere mu mutwe. Ibi byatumye abaga ubwonko. Inyuma yo kugira iyo mpanuka, igihe yarasabwe kugira icyo avuga kuri iyi stunt, Jackie Chan yaravuze ati mu by'ukuri gusimba mva hejuru ku rukuta byari ibintu bisanzwe kandi byoroshye cyane, ariko nakomeretse bikomeye cyane byanatumye mbagwa ubwonko. Ndacyafise akuma bashize mu mutwe inyuma yo kumbaga karacyarimo gushika uyu munsi, ndaciyumvamo umubabaro uturuka ku ngaruka zavyo, ariko nakazi nta kundi byogenda. Iyindi filime Jackie Chan yahatswe kugiriramo ingorane ni filime yitwa UMI, aho anyerera akava ku nyubakwa ndende igeretse inshuro 21, inyubakwa iba yubatse mu biyo gusa. Muri no filime UMI, Jackie Chan yakinye mu mwaka w'1998. Jackie Chan abakina akorana n'umudoriya wo mu iperereza rya CIA. Ico gihe baba ariko baragerageza kurondera abahinga baba bazimiye canke banyurujwe, kandi hariho n'abagizi ba nabi baba bangamiye. Jackie Chan abarwaye indwara yo kwibagirwa izwi nka amnesia ku buryo atabazi nawe uwo ari we. Muri no filime Jackie Chan yiyandikiye akanayirongora, arashika hejuru y'inyubakwa yo mu bwoko bwa etage y'i Rotterdam mu Buholandi, nuko akabura aho ahungira ababa bashaka kumwica na wa mukozi wa CIA, hanyuma agakoroka kuri no etage igeretse inshuro 24 zubakishije ibiyo gusa, ariko agakubita ko umutwe, umugongo, inda, amaguru n'amaboko mu gihe c'amasegonda ashika 45. Kino gikorwa yakoreye muri no filime gifatwa nk'igikorwa kidasanzwe kandi cyari gushobora gushira ubuzima bw'uyu mukinnyi mu kaga gusumbya ibindi bikorwa byose byabayeho muri filime yakoze. Byafashe Jackie Chan indwi zibiri zose kugira ngo yiyubakemo inguvu zo gukina iyi stunt. Ahandi hantu yagiriye ingorane ni muri filime yitwa Armor of God Operation Kandar 2. Muri iyi filime abari n'igice cya kabiri cyayo, Jackie Chan aba ariko ararondera ubutunzi bunyegejwe akajya kuburondera mu misozi ibamo abantu b'abanazi. Mu gihe aba ariko ariruka agendera ku rubuye runini, aranyerera akagwa akavunika igufa ryo mu gikiriza rizwi nka breastbone. Ntirivunike gusa ahubwo rikava no mu kibanza cyaryo. Ibindi bikorwa bikomakomeye ndetse binabonekana nk'ukwiyahura
kwiyahura bibonekana muri filime yitwa Crime Story aho yagonzwe n'umuduga naho nyene akavunika. Muri iyi filime Crime Story yo mu mwaka w'1993 Jackie Chan aba yitwa Inspector Eddie Chan, akaba ababwirizwa gutabara umutunzi karuhariwe yari yaranyurujwe. Muri no filime Jackie Chan aba ariko ariruka ku basuma bitwaje inkoho ari nako abasuka ko imvura y'amasasu. Ibi bisuma bica bija mu muduga bigashaka ukungene byogonga Jackie Chan mu gihe biba bitegekanijwe yuko azosimba agahonyora hejuru y'umuduga, ntibimukundira ahubwo agongwa nimwe muri iyo miduga akavunika. Nubwo ibibonekana muri filime awewe asimba ariko imodoka akaba arizo zigongana, mu by'ukuri ariko ahantu naho yarahavunikiye kuko umwe muri iyo miduga yaramugonze. Hari yindi filime yitwa Project A, aha Jackie Chan abanza umutwe hasi akorotse hejuru ku munara muremure w'imetero 18. Project A ni filime Jackie Chan akina ari umupolisi azwi ku izina rya Sergeant Dragon Ma, aho igipolisi cyo muri Hong Kong kiba kirwanya akagwi k'abantu bihaye kunyuruza abantu baba barateye mu kinjana cya 19. Muri no filime ibyo Jackie Chan akora muri no filime benshi bakabifata nk'ibitopfa gukorwa n'undi muntu wari we wese kuko bibonekanamo igisa no kwiyahura. Muri iyi scene Sergeant Ma, izina Jackie Chan aba yitwa muri no filime, abonekana ariko arenena umunara ureha ni metero 18 kuva hejuru gushika hasi, akabonekana ariko aragerageza kugumya ariko mu nyuma bikanka akagwa hasi, ibi bigatuma avunika umugongo. Iyindi filime yakoreyemo agatangaza ni filime yitwa Super Cop aho yagonzwe n'indege. Ubwo ariko arakina filime ya Police Story ya gatatu ariyo Super Cop, Jackie Chan ico gihe yagonzwe n'indege yo mu bwoko bwa kajugujugu mu buryo bw'impanuka. Jackie Chan ababwirizwa kugenda afashe ku mugozi uri mu kirere, ubufashe kuri kajugujugu ibiri hejuru mu kirere canke mu buryo butari bwitezwe. Icuma yari afashe ko kiramanyuka akava kuri gari ya moshi aho bari hejuru, nuko indege ikamugonga muri iyi mpanuka akavunika urubavu n'igufa ryo mu rutugu rwiwe, mbere igufa ryo kwitama ryiwe rikava mu kibanza cyaryo. Iyindi scene yakinyemo ibintu bidasanzwe niyo muri filime yitwa Drunken Master. Iyi rero habuze gato y'ingo Jackie Chan ijisho ryiwe rivemo. Muri no filime yasohotse mu mwaka w'1987 Jackie Chan abaregwa n'umutama w'umuhinga mu nkino zo kurwana witwa Hwang Jungri azwi ku izina ry'agatazirano nka Thunderleg. Ubwo bariko bakina ifilime yitwa Snake in the Eagle Shadow, Jungri atera Jackie Chan aba ariko arayikina yitwa Chien Fu akamutera umugere, nuko uwo mugere ugasiga umukuyemo iryinyo. Yamari ibintu byabujije Jackie Chan kubandanya gukina ahanganye n'uyu mugabo azwi cyane nka King of the Leg Fighters, bishatse kuvuga ngo ni umwami w'abarwanisha amaguru. Ndetse muri uku gukina Jungri akavuna Jackie Chan igufa ryo ku maso. Ibi rero byabaye amahirwe kubera yuko uyu mugere yamuteye ngo iyo umufata hasi gato y'ingohe ntibyari koroha kuvura Jackie Chan kubera yuko yashobora kononekara ijisho burundu. Gusa kano gace kerekana igikomere Jackie Chan aterwa n'uyu mugere wo hejuru y'ijisho ikabonekana muri iyi filime, ariko byaje kumenyekana yuko yahatswe kuva mu ijisho kubera iyo scene. Muri rusangi izi ni zimwe muri filime zakinwe na Jackie Chan ariko akazikoreramo ibikorwa bidasanzwe, na cyane cyane yuko mu gihe abandi ubwo bahitamo gukoresha ama mise en scène, wewe byinshi yabikora uko nyene, ariko nubwo yagira amariske menshi yo kuhasiga ubuzima akavuga ati ibikorwa byanjye mbwirizwa kubikora neza kandi nkaba uwihariye muri bino bintu by'amafilme. Wavuga ibya Jackie Chan nibaza yuko bwo kwira bugaca, ariko reka uyu munsi tugarukirize ngaha. Ukaba wifuza kwa muri kurakurikirana amakuru nkaya cyangwa ukaba ufise amateka yariyo yose wifuza ko twogushikiriza, bana natwe kuri Kings Family Burundi ugire subscribe, ugire like, share ndetse na comment, hanyuma tubane umunsi ku munsi.